aravuga ingene agenda ikuzimu saa 6 y'ijoro, aravuga ingene ahora amara iminsi atacariye ariko atungwa n'ibiri hano ntashaka kudondagura. Kumva Imana yampaye ubuntu bwayo cagiye nasenga ntakiriwe, wewe w'indani yamaze gutoroka, sigaranye ikibiribiri zambona arahenutse. Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Mana ishimwe, tugira tubandanye gusangira ijambo ry'Imana. Ku munsi w'Imana uheruka twabwiwe ngo urahazokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. N'amasezerano y'Imana yavugishijwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya, kandi ubuvugishwa bwemerwa bushitse. Twarabonye dusomye muri Yesaya 60 yuko ubwo buvugishwa Yesaya ariko aravuga bumwe bwarashitse, ubundi buriko burashika kandi bubandanya bushika. Kimwe muri ivyo ni umwiza uzovuka isi, ngo umwiza w'umutsitanya, ariwo twamye turabisubiramwo ejo tuganira, sinzi ico twari dukuyeko. Hanyuma aravuga ngo uyu ni wa mwiza utuma umuntu yibagira ko ari umugabo akayoberwa ko ari umugabo, umusore akibagira ko ari umusore, akayoberwa n'uwo ariko araresha ko ari umusore nkawe. Umwiza utuma abantu bayoberwa ibyo bari n'ibyo babona. Uri uburyo bwinshi kandi ugaragara uburyo bwinshi, ariko Imana ishimwe yuko hatavugishijwe umwiza gusa, ariko havugishijwe n'umuco nawo, havugishijwe urundi ruhande rwabo uhoraho arasira ubwiza bwiwe ukababonekako. Nibwo twebwe rero twahisemwo. Bibiliya iravuga mu vyeshuro Yohana, uwandura akomeze kwandura, uwera akomeze kwezwa. Ese ashimwe cyane. Mu yandi majambo ntibivangwa, umuntu arahitamwo uruhande ahereramo. Turiko turabonera hamwe rero ni gute ubwo bwiza bw'Imana tugeraho butubonekako. Icambere twatashe tubonye ku munsi wa Mungu uheze nuko duhabwa kozwa. Ijambo ry'Imana riremeza yuko abantu bose imbere yayo bacafuye. Mbere si ugucafura gusa, ahubwo ngo barapfuye. Ariko Imana ishimwe yuko ntibigarukira harya. Imana yaraciye inzira kugira ngo noneho b'abantu bateye ishishe kuri yo, b'abantu badasesuka kuri yo, twuhagirwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Abogejwe rero turabinezererewe, akanuko karatuvako mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iyo hatari Yesu, abivuga mvuze ndabicagaguye, ngo hari agacuku k'urupfu, ngo abantu batagira ubugingo budashira, batagira Kristo muri bo, bamota agacuku k'urupfu. Umaze kubona agapfa, ukabona umuntu agwaye iminsi, kenshi ahantu hari umuntu agira apfe harafise ingene hanuka. Abo hariho abantu bakuze bamaze kubikurikirana nabo bakabibona, ariko jewe ndabizi. Ahantu hari umuntu agira apfe, umuntu agira apfe afise akamoto azana kabi.
ijambo ry'Imana riratubwira mu isezerano rishasha yuko hari agacuku k'urupfu kanuka ku muntu w'umunyabyaha, kanuka ku muntu atagira ubugingo budashira, kandi ngo ntawe ufise ubugingo budashira atari ufise umwana w'Imana uri we. Amen. Rero twuhagiwe agacuku k'urupfu karatuvako, akomoto kabi karatuvako, kuko imyanda y'ibyaha ikurwaho n'amaraso ya Yesu. Mugabo hari ikindi gice kiba nico gikurikira uyu munsi no gusigwa amavuta, akamoto keza kakaza mu izina rya Yesu. Haleluya. Dusome Izaburi ya 23 umurongo wa 5. Haravuga ngo untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Imana ishimwe cyane. Aleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ni umwungere mwiza, umwungere mwiza yigura intama ziwe, kandi uwo mwungere mwiza icamuzanye yazanywe no kugira ngo intama ziwe zironke ubugingo, kandi ngo ziburonke busagutse. Haleluya. Urupfu ruca ruhunga kuko ubugingo bushitse. Imana ishimwe. Aleluya. Ndazi yuko tubizi twese kuko urupfu adukiza rurengeye cyane urupfu rw'umubiri, kuko urwo rupfu ni urupfu ruzokwica abasanzwe barapfuye. Ngo abantu bazozuka, bamwe bazukire ubugingo budashira, abandi bazukire ubumaramare n'urupfu rw'ibihe bidashira. Rero Yesu umwungere mwiza yavuze ngo jewe naje kugira ngo zironke ubugingo izaragiye, zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Hano dusomye Zaburi ivuga ngo uhoraho ni umwungere wanje sinzokena. Niryo jambo ritanguriye Zaburi. Dushitse mu murongo wa 5 gacavuga ngo uwo mwungere wanje antegurira ameza yanje mu maso y'abandi abanabi, kandi yasize n'amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Mungu asifiwe sana. Nani hakucyubahiro cyane. Mwembi yara turaguha icyubahiro, turagutumiye, turazi ko tutokumenya utatubimenyesheje. Igihe waza abantu bavuze ngo abaguhawe baraborewe, banyoye inzoga hakiri kare, ariko mpemu yera niwe wari uzanye ubuzima isi itarabona. Turaguhamagaye kugira ngo uyu munsi usuke ubwiza n'ubuntu bwawe, isi itarabona, ubuntu isi itarabona, ubuzima isi itarabona, natwe tutiyizi ko iby'amaso atari bwabone, iby'amatwi atari bwumve, dutangure tubigenderemo, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya. Yesu ashimwe. Dusomye rero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, duhere mu gice cyawo cya mbere, igisuma n'ikizanwa n'ikindi atari ukwica no kwiba no gutikiza, ariko umwungere mwiza wewe yaje kugira ngo turonke ubugingo kandi tuburonke busagutse. Ari ijambo ririmo rihinyitse bifuza ko tumenya, ariko twese twoba twumvamwo. Bivuze ngo busagutse, babwira ngo uzuze ico giseke ugume wuzuza, canke uzuze iryo cupa amavuta ugume wuzuza gushika bisagutse. Bisigura ngo iryo cupa n'inyuma yaryo amavuta araza kuboneka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero ubuzima busagutse ni ubuzima buza kugeraho buboneka. Dusome duhera mu gice cya mbere murongo wa 4 murongo w'8. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave Yerusalemu, ati ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Murongo w'8, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako,
muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya gushitsa ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Tubandanye mu gice ca kabiri umurongo wa mbere tugeze ku wa 4. Ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababoneka ko ibirimi vyigabanganije nk'ivy'umuriro bibaja ko umwe bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Imana ishimwe. Dusanzurura hanyene umurongo wa 37 tugeze ku 39. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Aleluya. Umurongo wa 39 araba, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Abahamagawe n'umwami Imana. Haleluya. Isezerano ni ryanyu kandi ni iry'abana banyu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero Uhoraho azoturasira kandi yaraturasiye kandi ubwiza bwiwe buzotubonekako, ariko kugira ngo tubonekeko turihana tugaharirwa tugakurwa kw'ideni ry'ivyaha tugakurwa kw'ububi bw'ivyaha tugakurwa ko ayo marushwa. Atasomye amajambo abantu bizeye Yesu bemeye n'umutima wabo wose Yesu Kristo, hanyuma ngo Yesu abagisha inama nyuma yo kuzuka kwiwe, arabwira ati ntimuhirahire ntimuve hano Yerusalemu mutararonka isezerano iryo mwumvise nababwiye, kuko yari yagumye ababwira ubutumwa yuko bazohabwa umwitsa, bazohabwa uwundi aza kubana nabo ngo ameze nkawe nyene. Ahubwo mbere abibandanije avuga ngo nzoza kuri mwebwe. Mu yandi majambo mpwemu yera niwe Yesu nyene, mugabo yaje mu bundi buryo atari umuhungu wa Mariya, mugabo yaje ari Imana mpwemu. Yesu ashimwe cyane. Rero arababwira ati ntimuvaho. Kubera iki? Kubera iki? Turi muri iyo si tudafise iyo ngabire, tudafise ubuzima, bagahirahira bakahava ngo baragiye mu byo Yesu ashaka, baragiye muri iyo si yoramira, kuko iyo si irimo iyindi mpwemu, kandi birice vuga ngo uri muri twebwe rushingometse uri mu bisi, kandi iyo mpwemu iri mu bisi iranyohana ntiyemerana na Yesu. Mbere Bibiliya ivuga ngo n'ubu nyene Antikristo amaze kuba hari, iyo mpwemu irarwanya Kristo. Ntibari gushobora kuhaba, ni handi usanga abantu bahora bakunda Imana bayivuyeko, bahura n'ibibazo ntushobora kubinesha. Agaragaza ko umuntu w'Imana ariko ntaba umwana w'Imana, agaragaza ko ugambuka ariko ntabishitsa, ariko uhawe mpwemu yera ibidashobokera abantu birashoboka. Aleluya. Rero byari ngombwa ko abantu, n'ubu biracari ngombwa ko abantu, hano twasoma umurongo wa 39 ngo iryo sezerano ni ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa n'umwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Abazohamagarwa n'umwami Imana, iryo sezerano ni ryabo.
kubera iki abahamagawe n'umwami Imana bose bitezwe ko ubu buzima budashira, bitezwe ko uku kuboneka k'ubwiza bw'Imana, kandi ntibikunda yuko bagaragara ko ubwo bwiza bw'Imana butabajeko. Mukozwa rero Imana irabiheza kutwoza, irabikora ikatwuhagira tukaba abantu batacagirizwa imbere yayo, mugabo kandi kugira ngo tubandanye ubwo buzima butagira icaha iduha mpwemu wayo. Yesu ashimwe cyane. Bicubahiro. Amen. Yesaya 61 umurongo waho wa mbere, aha mu Vyakozwe n'Intumwa ndahagaruka, hariyo ijambo ritubwira ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Mpwemu w'Umwami Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'imbohe ko zugururiwe. Imana ihabwa icubahiro cyane. N'ibindi urashobora kubandanya, ariko muri iri jambo turabona ko mpwemu w'Uhoraho atuza ko nk'amavuta dusizwe. Yesu ashimwe cyane. Mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta. Yemwe abizeye Yesu muvyakire. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Amen. Rero uhagiwe abantu mwese mwakijijwe tuvyakire, tubimenye, tubigenderemo yuko Imana itadushize aho ngo tugende twigendanye, tugende turi twebwe. Mugabo Imana yahisemo yuko iza muri twebwe muri ubu buryo nyene bwo tuyakira, mugabo ikigaragaza mu buzima bwacu muri mpwemu wayo yera. Twasomye mu gice cya 2 ngo mpwemu yera igihe yaza ku bantu yarababonetse. Amen. Bibiri tubwira muri Korinto yuko umuntu wese arahabwa ikimwerekana ko mpwemu, kandi mu Banyefeso no mu Bikolosayi akatubwira ngo uwo mpwemu niwe twahawe nka kashe. Avuga ngo nk'ikimangu, sonye mu Gifaransa ngo comme un sceau, twamuhawe nka kashe ituboneka ko, sinzi igituma, sinzi aho ndi bukore, sinzi ko ari hano, sinzi ko ari hano, mugabo mpwemu yera twamuhawe nk'ikashe igaragaza ko turi abantu b'Imana. N'ijuru ubwaryo ngo rirarira aho nyene. Haleluya. Ijuru abamarayika n'Imana nyene ikintu yadushizeko kigaragariza ko turi abayo ni mpwemu wayo. Gusigwa amavuta tukaronka ubumote bwa Kristo. Amavuta akora ibintu byinshi. Amavuta arorosha ibigumye, amavuta arasesha neza, amavuta arazana ubumote, amavuta araryosha ibibishe. Amavuta nyene, amavuta wakira amavuta y'Imana. Ibigumye biroroha kubwa mpwemu yera, ibidakunda birakunda kubwa mpwemu yera. Ubwiza bwatubuze ko buratuza ko kubwa mpwemu yera. Yesu ashimwe. Ndibuka ngikizwa ikintu cyantangaje, bana ngikizwa mu minsi ya mbere gose. Ubu ya mbere nari maze imyaka, mugabo nicyo gihe nari nagiye i Bujumbura nkamara iminsi nkaza ndaja kwisengero. Hano nari mu ishengero hano nyene muri Bomberge. Ndibuka ikintu cyantangaje kandi n'ubu kiracantangaza. Nama nduga nibaza none muri Bomberge abantu bose bahasenga, simvuze hano hari Bujumbura, niko amaso yanje yabibonye. N'abantu bose bahasenga ni beza.
ndikumbona abantu bose turamukanya nkabona n'abantu beza bose bimeze gute ariko ubwo bwiza jewe navuye ndavyibaza yuko atari ubwiza bw'akazuru atari ubwiza bw'utwiso maso y'inyana canke y'impene navyo nzi mugabo ndibaza ko ari ubwiza ubaboneka ko kubwo kubaha Imana kuri mu mitima yawe rero mpwemu yera aguha ubwo bwiza kuko ubwo bwiza buhera indani Yesu ashimwe hari abo Yesu yavuze ngo bameze nk'imva zikuyengeje kwingwa hejuru bari kwindani barapfuye ibyo si byo mpwemu yera akora ahubwo mpwemu yera ahera indani muri twebwe agakurayo bya bindi Yesu yavuga ngo umuntu ntiyicwa n'imbuto yicwa n'ibimuvamo agakuramo biriya bintu biriya bizatuvamo mugabo bikadusesha nabi bikatwonona arabidukuramo kugira ngo tumaze guhinduka abana b'Imana tube abantu indani muri bo hatakiriye indaro y'ikibi hatakiriye indaro ya sekibi hatakiriye indaro y'ibyaha hanyuma habe indaro y'Umwami Yesu habe indaro y'ubwiza bwiwe kandi ubwo bwiza bwiwe atwuzuza nibwo buzima budahera kandi ubwo buzima ngo burasesekara Imana ihabwe icubahiro cyane buratwuzura bugasesekara aleluya Ezekiyeli igihe abwirwa ahishurirwa n'Imana akabona abantu bapfuye gusa mu ikiyaga c'amagufa turashaka gubohoka Imana iragomba kubaka ishengero rizoja mu ijuru kandi igihe Imana izoza gutora abantu Imana izoza gutora abantu izohamagara ngo Nataliya yewe ndanziza ariko ngo izotora mpwemu wayo ahari azojana n'uwo yari arimo none nutahabwa mpwemu yera kubera twafyiye twavuga ubutumwa bwiza akaza gutora ishengero ryiwe erega niyo umuntu apfuye Imana ntiraba ngo ngo nagahinda yapfuye hinge ndamuruhure sivyo ahubwo Imana ibona ngo inzu mpwemu wanje yarabayemo iravuye mu isi reka rero mbike umushaha ujane nanje ahomba Haleluya twakire mpwemu yera turamukeneye rwose ubu turi hano nta muntu n'umwe azi muri twebwe uwo tuzotangura kuja ku maziko yiwe nindamuzi nimumumbwire abamuzi nimba ari jewe wewe sindakuvuga ndazi ko hariho ubwoba nawe ubu tuzoca dukurikiza ko kuguherekeza none uwo mubiri watashe ninde yaramubamwo kugira ngo nawe atahe iwabo umviriza rero inyuma yo guharigwa turahabwa mpwemu w'ubugingo budashira turahabwa mpwemu w'ubugingo budashira hari ibintu abantu batagura kuko batamenya agaciro kabyo canke batanazi ko bihari ejo bundi nariko ndavuga ibijanye no guteka hanyuma bambwira agakoresho nimba ari ngo ka rice cooker ndavuga ni jaho kantu nako narinzi muganda agashaka ngo akantu gateka umuceri ugashiramwo kakipimira amazi uhiye kagaca kikata ndavuga ni jaho kantu kweri ndagashaka mugabo utakazi kukagura naho gakeneye reka ndakurangira mpwemu yawe ubimenye ko umukeneye hanyuma umwakire haleluya jenda fise mpwemu yera ivyo sindabikekeranye ariko kandi nuko namwakiriye sivyo none
Aleluya. Nico gituma ngendana gushira amakenga nukuri naho wabaga ngaha canke kwinora ihereza canke ukabaza akamanyu k'umushatsi kiwanje karabizi kubu nopfa noja mw'ijuru. Uyu wese arabizi. Ariko siko nahoze, ewe naratinya urupfu. Siko nahoze, naratinya iherezo ry'ibihe. Twakuze batubwira ngo igihe cy'iherezo ry'ibihe ngo ikiyaga kitoza nabo cyariye cyatwaye ngo isi nguza nabo yamitse ngo abantu babwira imisozi ngo tumweko gito rero nkabyumviriza nkumva ndapfuye ntarapfa. Agakiza niko kankuye mu uwo mubabaro kuko namenye ko imbere y'uko ayo mahano ahanamiye isi aba mwemuyera ngo azobanza aze atware abantu biwe. Umwami Yesu abatare. Aleluya. Cyatuma amakuru y'iherezo ry'isi kuri twebwe asa agateye ubwoba. Bibiliya ivuga ngo burije kandi bugira buke, bamwe burije abandi burakeye. Twakira ibihe byiza bya mwemuyera. Nani uko twamenye Imana turi twenyene dufite ubwenge bwihenda, ariko mwemuyera araza akatubera ubwenge tukamenya Imana itaboneka. Igitangaza turayihamagara ikaboneka igakora ibikomeye. Aleluya. Jega yewe no mushingira intahe kweli oya nduwave. Hirya y'ejo ndababwira intahe baraba kw'ivyo nkorera jenyene ni byinshi, ariko ndababwira ibibaraba. Hirya y'ejo nabwiye Anise na Noel twari yagiye epfo mu biro ni musengere je ngo shaka musengere ndo nk'amahera yo kubaka iyo clôture. Umwe aravuga ngo Yesu arabibona nihari mbwa ndabizi ko hari mugabo ni musengere jishaka musengere kandi narabyumva n'ubu ndabyumva mugabo ico gihe narabyumva ngo musengere ndumva sengera ndo n'amahera sinari nzi ivyo ndiko ndavuga ariko narumva umutwaro. Hari mu gitondo ku mugoroba hari umuntu bugariye ko muri banki niko nobivuga kuko inyuma ya 11:30 yari muri banki ambaza ngo nimero za konte ntawenzi, ambaza nimero za konte kugira ngo andungikira amahera ukubaka. Nimba yicaye muri mwebwe ntavyonzi mbwa yari Bujumbura kandi niyaba yoba yarigeze guca hano arabona ko turiko turubaka abitwara mu bwenge, ariko Imana icihagurutse uwo nyene imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri n'ibihumbi 40. Agaca kubwira ngo wakira utwo nitwo ndonse urumva niduke kandi nivyo Imana ishimwe ko ari duke kuri we irakamuha twinshi. Haleluya. Ndarengerwa n'uwo mpwemu. Imana ihabwa icubahiro. Muhundire tubandanye shaka kuvuga nukuri hari ibintu bigaragaza ko Imana ihari kandi ishobora kubigendana nawe. Rero ubwo bwiza bw'Imana bukwiye kukuboneka ko bitaya kuboneka ko nturuhuke, kandi bimaze kukuboneka ko uve mu bwiza ugende mu bundi tuzakire. Haleluya. Kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo munkundire mvuga iki ca kabiri kuko muhava mundambirwa ngarutse kuwa Mungu nzogaruke. Yesu ashimwe. Niyabikunda nzogaruka mugabo aya majambo twasomye mu byakozwe n'intumwa harimwo amajambo atubwira ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako ndibaza ubushobozi ubwo aribwo
ni ubushobozi nyene ntiyarize kuvuga ngo ni ubushobozi bwo kwihanganira umugore wawe, ntiyavuze ngo ni ubushobozi bwo guhezagira abana bawe bigaca bibabako, ntiyavuze ngo ni ubushobozi bwo gukora ibibazo byose ubitora, ntiyavuze ngo ni ubushobozi bwo gutera imyumbati ikamera cyane, ntiyavuze ngo ni ubushobozi bwo kunesha icyaha, ntiyavuze ngo ni ubushobozi bwo guhezagira abantu bigaca bibabako, yavuze ubushobozi gusa kuko ntacyo yasize, ni ubushobozi bwose buri muri mwemu yera. Haleluya! Kubw'ibyo turashobora kubibyabona byo gushingira intahe Yesu Kristo yapfuye akazuka, kuko dufise ubushobozi buducana aho tutari guca, kuko uwo muyobera ni ubushobozi bwo kuvuga amabanga y'ibitaboneka. Haleluya! muzohabwa ubushobozi, akiri ubushobozi bwa mwemu yera rero. Haleluya! turagukomera amashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe. Inshuro zitari nke ndabona ubushobozi bw'Imana. Sinzi ariko bivanye nyene n'ingene numva mu mutima aribyo novuga. Narigeze kuba mfise umuntu aba mu nzu, abo baduhenda ngo baje gukora ibikorwa, wese ariko araduhenda ashaka azogende hakiri kare. Ndamara iminsi numva umenga ibintu byabaye muri jewe, nkumva ko mfise intambara ikomeye. Haciye imyaka ndabivuze byararengana, ndabivuga kare arahavuze ari kubakora. Umunsi umwe niko ndavuga ubushobozi. Haleluya! Yesu ashimwe. Ubushobozi bugaha kumva ibitaboneka. Haleluya! kandi n'uno munsi ndifurije abantu basengera hano kandi basengera muri Yesu, aho basengera ari hose. Yesu ashimwe. Bene data bose, Yesu ashimwe. Ndagomba gupaturira kw'iki kintu, uhabwe kumva amakuru yo mu mpemu uyatandukanye. Sivya pastori, kuko umunsi abarozi bazoza iwawe sije nzoza kubumviriza, ni wowe ukwiye kubimenya naho wowe usinziriye ukabirukana. Ari mwene data yapinze abakizwa hanye n'ingozi, yapinze abakizwa umunsi umwe acagenderwa n'abarozi agira ingorane, bwabaca baraza baramusengera. Bagiye kumusengera umurozi ntiyaretse kuza, bukeye yaragarutse aca asanga rya zina rya Yesu bariko baramubwira niryo akoresheje wa murozi ngo aza yumva ukiragurutse, aca atangura kugenda aryohewe. Rero abarozi naho hano buba bahari, Imana ibahera agakiza bararusha, ariko abantu bakisinzirira, ubundi nawe akaja kubarara kw'itosi aho kuja gusinzira nawe ntibagowe hemwe. Imana ibatabara. Kaje ndamubonye no musenge ukuri kuba imbohe, abantu bakirondera utwo barya, undi akaja kurondera utwo bavangira ngo bapfe, naho kuja kurondera nawe utwo yirira ngo abeho neza, ahejeje kubaho yigire mw'ijuru. Baragowe, ni ibikoresho bya Satani. Imana ibatabara. Muzoze murabasengera muvuge muti Mwami Yesu batabare, nabo bararusha. Ega ntibaruhutse, baba baruhutse. Wa muntu muhiri wanje ndahagarutse, twabana igitondo kimwe ndabyuka, bijya twigishwa ngo duhore dufata umwanya wa twenyine n'Imana. Ndabyuka n'ubundi numva ca kirere kimwemu
kimeze nabi ndasenga rwose ca ndavuga isengesho rigufi ndavuga mwami Yesu Kristo ikintu cyose gitumye aha hantu hamera gutya mu buryo bw'impera namba ari ikintu namba ari umuntu namba ari ivu namba ari igiti naho coba kiri mu kuzimu naho coba kiri munsi y'amakaro naho coba kiri muri plafo naho coba kiri mu rupangu naho coba kiri hagati y'itafari n'irindi naho coba kiri mu giseke naho coba kiri naho kuba ari akavunguka k'agakungugu ndagihindiye hanze kibaye mu kuzimu kimvire hano ndaheza ndibwira nyene kubaho bisanzwe ntazi biriko biraba sohotse aransanganira n'ivyombo mu ntoki ariko aronza ukunyene ikinyuko n'icombo mama hori sa wewe uhejeje kunyirukana ndamubaza je nakwirukanye ryari jewe niho ntivyuka n'ubwa mbere munyoye ahantu wowe twari bwabonane kuva mu gitondo ambwira ngo ariko uhejeje kunyirukana nta na yambu nta na bonjour ntitwari bwabonane ubwenge numva buraje ryasengesho nagira ca nambwira ngo tubivugane twinjire muri sala ndamuha intebe nanje ntora iyindi mbarira rero nakwirukanye ryari wowe uhejeje kunyirukana ubwenge bw'Imana buba bwantanguye mubimenye ko atabari twebwe ntunabishimire ushimire mpwemu yera nanje ndafise mpwemu yera ndi umugorwa mu bandi ariko Imana ishimwe ko namaze kumuronka sinzomurekura haleluya icaye aho ukunyene ko twari twicaye bana gutya amubwira ngira ingene nakwirukanye arambwira ngo wowe uhejeje kumbwira ko ngenda kandi ubu nyene kubera kakenge k'Imana kaje ca ndasenga mu mutima ca ndabandanya ndamusiguza aca aravuga maga yose aravuga ingene agenda ikuzimu saa 6 y'ijoro aravuga ingene ahora amara iminsi atacariye ariko atungwa n'ibiri hano ntashaka kudondagura kumva Imana yampaye ubuntu bwayo cagiye nasenga ntakiriwe wewe w'indani yamaze gutoroka sigaranye ikibiribiri zambona arahenutse ahenukira hasi muzo mubaze Jose niwe naciye mpamagara mbonye bitevye twamusengeye amasaha nk'atandatu Jose ndibuka ko yaciye agenda mujya yavuze pasteur uri pasteur wacu umuntu nkuzi ushobora kumusiga mu nzu yawe ngenda ndamujana yeretse umuti yisiga kugira ntitumenye ko ari we mwe mubona tuvuga umwiza mukagira ngo ntawuhari yarambwiye ingene iwabo barya baronga bakarya abantu n'ikinogo kiri mu nzu iwabo yambwiye ati mugende nahanahana muraza gusangayo ikinogo kwa sokuru wanje kirimwo amagufa y'abantu abakijije abatabigendeyemo umenye ko twagiriwe ubuntu ndabivuze ndababwira ubushobozi bwa mpwemu yera turiko tuvuga ko mpwemu yera afise ubushobozi kandi ndababwira ivy'ijuru ndababwira n'ibindi byose kugira ngo ntidufyine Bibiliya iravuga ngo mwambare ibigwanishwa byose Imana itanga niryo jambo rikurikira iruhande y'uko dusigwa turambikwa haleluya iri jambo ryo kwambikwa sinza gushobora kurivuga ku mwanya munini
mugabo reka turabe ibyo twambara ibyo ari byo. Ngira mvuge ku makanzu abiri twambara kandi turayagerekeranya. Yesu ashimwe cyane. Imwe munsi y'indi hejuru. Mu byahishuriwe Yohana yaje kuvuga gusigwa ungeze kwambikwa kugira ubwiza bw'Imana butuboneke ko turambikwa. Haleluya. Byahishuriwe Yohana igice cya 19 murongo w'8. Mbere ku wa gatandatu kugira bitahurike, numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye, kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye. Murongo w'indwi, tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Murongo w'8, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Tuvuge amen. Abakorera Imana amen. Amen. Abo twari kumwe jo nasanze namaze kubabwira aya majambo bidusangira yuko nta mukristo adakorera Imana. Oya, ipfa umugihe igiti kimwe uzotera ukazomugikurikirana ivyamwa vyacu ukazobimenya, kikaba kimwe ukazoba muzi ko wowe ujejwe gusasira ico giti canke kugicunga canke kukirinda canke kukigirira iki. Mugabo nta mukristo adakorera Imana. Hano rero nagomba mu izina rya Yesu Kristo hamwe na wa mpwemu yera yuko ingabire z'Imana tugukorera Imana zisuka kw'ishengero ryayo. Ubundi yavuze amen bakeya. Mwami data wa twese, amaboko waduhaye, indya watugaburiye, inkomezi waduhaye, n'ibyo gukora ibikorwa by'ubwami bwawe. Ndasenze kugira ngo ahaguruka abantu bemera gukorana nawe, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iyo ni ikanzu ya mbere nziza yera, dukora ibikorwa byiza byejeje bikayangana. Haleluya. Ngo nziza yera ikayangana. Iyo niyo tuzoserukana imbere y'umwami data mu y'ibikorwa byiza twakoze, kandi umuntu wese ngo azoshika imbere yiwe acanywe mu muriro wo kugeza ibikorwa twakoze ico birimwo. Kandi ngo igikorwa kizosangwa cubatswe mu bisha kizohishwa n'uwo muriro, ngo abantu bazoshikira Imana ariko bayishikire nk'agati kokowe mu muriro. Ni ukuvuga ngo nta bwiza bwo gukayangana buzoba buriko. Agati kokowe mu muriro namwe murakumva nta nishani gafise, ariko mu gihe ushana abakorera Imana ngo bazokayangana nk'uko akaka kw'inyenyeri. Aleluya. Yesu ashimwe. Mumundire tubiganire kandi tuvyakire, kuko ubusamazi bwo kwigira sinduwaha bwarateye amashengero. Ibikorwa by'Imana biba ari byinshi, abantu benshi baba barakize. Gutera imbere tuba twarateye imbere, abagabo baba bararuhutse iyo abakorera Imana bagwiriye. Niwemere ibiza kuguhenda mu bwenge n'ibindi biza kukwereka ukwikorera, kuko rero abantu bagomba gukora ibikorwa by'Imana aribo bikorera. Nshimwe, nemegwe, bavuge merci, bakoma amashi, babone ko ndi umuntu. Ibyo si byo byitwa gukorera Imana. Mugabo gukorera Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ugomba kuba mukuru muri mwebwe, nace bugufi aba umusuku w'abandi. Est-ce que tu es au service? Mbega uri kurakorera abandi
nico bita gukorera Imana. Kandi ntibakorera ngo uzobasopemwo kugushimira, ntibakorera kugira ngo kandi gushimira mu buryo bwinshi, kwemerwa, guhabwa amasifa, gupfukamirwa, kunamirwa. Biriya byubahiro byose ni bya Yesu. Bibiliya ivuga ngo umaze gukora byose uvuge ngo ndi umusuku w'imburakimazi nakoze icyo nategereza. Bene nawe nimuhaguruke muri mwe muyera. Imana nitoranya ku butoni, kandi ngo umuntu wese muri twebwe afite ikimwerekana ko mwe muyera. Ntibikunda rero yuko udakorera Imana ngo nguru umunyantege nke cyangwa nguru w'inyuma mu muryango iwanyu. Nambu w'intu w'inyuma mu muryango iwanyu, umuryango w'Imana uri uwa mbere nta wa kabiri ahari. Umwe wese ni uwa mbere, uwundi ni uwa mbere, n'uwundi ni uwa mbere. Imana igukunda nk'aho atabandi bahari. Imana ikomerwa amashyi. Nishobora kubimbura kimazi kuko biritubwira ngo mu Banyefeso 2:10 muhandike, kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera kugira ngo tubigenderemo. Kandi gutaraba urusoro mu nda wakwibarutse jewe nari narakurobanuye, niwakira icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, uragifise kirakomeye. Inkuru yankoze ku mutima kera ariko narangijijwe ndi mushasha mu gakiza, niyo umunyokuru bavuze ko umunsi umwe yitavye Imana. Hanyuma abakuru b'ishengero barakorana mu kigandaro, bose bararira. Imbere y'uko umunyokuru apfa, umuvugishwa yarahagurutse aravuga ati pastori w'ishengero agiye gupfa, nimusenge. Ashiraho n'amatariki, igenekerezo nyirazopfa, nimusenge. Wa munyokuru kuri iryo genekerezo nyene yaripfiriye, ariko abarindira ko pastor apfa bararavye baravuga ati abavugishwa b'ibinyoma baza baboneka. Igenekerezo wavuze n'iryashitse, pastor si nguyu, ntawe yagiye nguyu. Ubuvugishwa bwawe rero sibwo. Ariko bari mu kigandaro rero, umwe wese muri ba bakurukuru na pastor arimo bararira barababara, batangura kuvuga, jewe niwe yahora ngira inama kugira sintebe ndabicagagure, wa mwungere nawe nyene pastor, jewe sinzi ngene ngiye kubaho. Ujya munyokuru niwe yahora mbwira ivyo ngira, niwe yavugana n'Imana akambwira ingene ndabigenza. Ujya munyokuru niwe nahanuza ndushe. Bariko baravuga, ubwenge buraza baterega n'ivyoga, ubundi none wewe nanje ngo turabarongozi na pastori yagiyemo, twese turiko turarira yuko yagiye. Erega kumbe niwe yari pastori wacu, none niwe yari pastori wacu, natwe tuturi abishengero. Erega kumbe pastori w'ishengero nyene yarapfuye. Iyo nkuru yaranyigishije ikintu kivuga ngo gukorera Imana si mpaka bose bakubone. Ushobora gukorera Imana mw'ibanga rinini atanu bakubona. Hari abo Imana yashize mu bibanza biboneka, ariko hari n'abandi bari mu bibanza bitaboneka. Kandi kenshi mu bibanza bitaboneka niyo imbwa zitoborera, kandi inzoga niwazirukana uzoba utara ishengero ryose. Komera Imana amashuri akiri gukorera Imana. Bishobora ko umukristo adakorera Imana, ntibikunda. Haleluya, ntibikunda. Ntibikunda. Ubwo buzima nyine utegerezwa kubutanga waburonse. Erega nibutekereza aho buri, nibutekereza uraringaringa ushaka gukiza, gakire muri wowe. Wambara iyo kanzu y'ibikorwa by'Imana. Haleluya. Ikanzu ya kabiri iri mu Banyefeso 6. Mu
mugume mwisengera kubera ntituzakora mu mwanya wagutse wo gusenga. Mugume mwisengera ico wumva ku mutima usenge, reke mpwemu yera agumane nawe agufashe. Abanyefeso 6 umurongo wa 10 kugeza kwa 18 ibigwanisho by'umukristo. Yesu ashimwe. Ibisigaye muremejejwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Iyo kanzu nuko imeze, urarema. Haleluya. Mwambare ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Kubw'ivyo mwabira ibirwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugoroka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza, kandi hamwe n'ivyo byose mwabira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami y'abamubi yose yaka umuriro. Mwabira inkofero y'agakiza mo n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya. Wongeye aririmbye ibyo tubona muri Bibiliya ngo bakristo twese turi mu ntambara, turwanya satani na dayimoni n'impwemu mbi z'ahantu mu kirere, izina rya Yesu tuzonesha. Haleluya. Bakristo twese turi mu ntambara na dayimoni n'impwemu mbi z'ahantu mu kirere, izina rya Yesu tuzonesha. Naho satana tontoma cane akwibutsa kuri umunyantege nke, umwibutse Yesu umunyenkomezi, utimva ko satani waratsinzwe. Rugamba ruri hafi kurangira, satana azokorore rw'ikuzimu. Abihanganye twambikwe ibitsibo, twibanire na Yesu yanesheje. Imana ishimwe. Ubu rero nawe mufunga isura ndabyumva ko turiko tuvuga ivyo kurwana, kandi umugwanyi anesha. Uvuze kurwana araryoherwa. Umunyeshure vyorohe mw'ishure hageze gukora ibibazo yumva ari tugira tuje muri vakansi, ariko ufise ingorane amaguma bateye cyane cyane mu gice cya gatatu. Ariko uwo byorohera mu gice cya gatatu abazi ko yujuje agiye kurondera amasukise gusa. Intsinzi mu izina rya Yesu. Haleluya. Twaranesheje muri Yesu. Igihe turwana intambara zose tuzirwana tuzi ko uturwanira yarahejeje kunesha, ahubwo tugiye mu rugamba kugira bigaragaze ko yanesheje. Sinzi ko bavyumvise itiro ryacu. Oya ntiryaje, ahubwo niko muri bukingwano zanyu. Ntitugenda mu rugamba kugira dutsindweyo, ntiduhura n'ibikomeye kugira ngo bidutsinde, ntiduhura n'uruzi kugira turugwemo, ntihaka umuriro kugira ngo duturire, n'ukugira ngo uwanesheje agaragarize muri twebwe ko yanesheje. Mwongere ndagutume mbwira uri hafi yawe uti humura Yesu yaranesheje. Niwambara ikanzu y'ibirwanishwa, niwambara umwambaro w'ibirwanishwa by'Imana. Imana ibahezagire. Vuga menshi siko kuyamara, n'ibyo twobigumya twoba.
murakoze cyane. Jambo niwe tara ryakira hacuze umwiza rigakesha ijoro ryo mu buzima bwawe.